sangwa kaze inshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini eka namwe mwese muriko mutwumviriza muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turi kw'igenekerezo rya 30 Nzero mwaka w'2024 tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane avugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi eka ndabakengurukire cane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mufyondeko muraca mubona hari akazogera naho nyene mufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi nkuko bimenyerewe turagarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cane y'igitondo avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turaza no gushikira kuyavugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo ku rubuga rw'intambara muri ico gihugu ibintu birakomeye cane ni mu nyuma zuko itelefone ngendanwa bihejeje gukora ibara ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ubwo habisakwa gihutihuti mw'ibohero rikuru rya Gitega mu cumba wahora ari umushikiranganje wa mbere General de Police Guillaume Bunyoni apfungiwemwo hasanzwe telefone zibiri izo telefone zirakwegera abategetsi batari bakeyi na cane amakuru asohoka kuri ubu ari uko hari abategetsi vyahejeje gutahurwa ko bari basanzwe bavugana na General de Police Guillaume Bunyoni amakuru ava mw'ibohero rya Gitega ko wahora akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ntahumuriza nibiki biriko biramubako abo bategetsi bobo basanzwe mwayo matelefone ni bande ivyo byose uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu sayo makuru gusa tuza kubashitsa ko turaza no gushikira kuyavugwa mu gisirikare c'u Burundi aho ibintu vyasubiye kuyangara ni mu nyuma zuko kuyu wa gatatu wa 2024 Nzero hatunganijwe ikibazo co kwiruka ico kibazo kikaba cyari catunganirijwe abipfuza kwinjira mu gisirikare c'u Burundi ivyabaye nakamaramaza navyo turaza kubigushitsa ko bikabuko mu nyuma zuko leta y'u Burundi ngo yahejeje gufata ingingo iteye ubwoba kuri abo bose binjira mu gisirikare uravye biriko biraboneka ko igihugu kiri mu kaga n'ibiki byose biraza kugushikira turaza gushikira kuri za njyane zikomeye cane zimonogoje mu mugambo uri ku butegetsi wa CNDD-FDD hama tuze gushikira no ku makuru akomeye cane y'amasezerano nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye yasubiye kugirana na Felix Antoine Tshisekedi wa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo turaza no kubabwira amakuru akomeye cane ari kuvugwa ku rubuga rw'intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo itangazo riteye ubwoba rirasohotse mu gisagara ca Mweso iryo tangazo riteye gute iryo tangazo n'iryiki navyo turaje tubigushitse ko we wicusabwa manuka munsi iyi video niba utarabikora uraba handitse ijambo sabone ufyondeko uracubona hari akazogera naho nyene ufyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi eka tudatevye amakuru yacu tuyatangurire kwa yakomeye cyane ahejeje kudushikira mu nyuma zuko haba amasaka atandukanye ku nyubako ya General de Police Guillaume Bunyoni kuri ubu abaryango biwe baraye ntibuca bikabuko mu nyuma zuko hari habaye n'irindi sakwa rikomeye cane mu cyumba Bunyoni apfungiwemwo kuri ubu ngo ibintu vyakomeye cane umumenyesha makuru wacu yagiranye ikiganiro n'umwana umwe mu bana ba Bunyoni yamubwiye ko ibintu bitoroshe ku nyubako yabo na cane ko kuva ku munsi w'ejo ngo abapolisi ntibahava nabo mwiperereza ivyo bikaba ari ibintu biriko biba ku muryango wa General de Police Guillaume Bunyoni mu nyuma zuko no mw'ibohero rya Gitega bitoroshe kari inkuru nziza nawe ngo arahuzwa n'iyi dosiye bikabuko mu nyuma zuko hari amatelefone ngendanwa abiri yasanzwe mu cumba Bunyoni apfungiwemwo mu nyuma zuko abapolisi benshi barongowe n'umukuru w'igipolisi mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Colonel de Police Evariste Habogorimana n'abakozi bigendereza bakoze kuri uyu wa mbere hafi isaha 3 z'igitondo isakwa mu cumba gipfungiwemo Bunyoni wahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Guillaume Bunyoni apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega kuva muri Mukakaro umwaka wa 2023 amatelefone abiri yarafashwe ku makuru twahawe n'umuryango wiwe umumenyesha makuru wacu agerageza kuvugana n'umutambukanyi wiwe yamubwiye ko nawe yumvise ivy'amakuru yuko amatelefone abiri yafashwe aca arabikwa n'igipolisi
inyuma y'umukwabu w'isaka ryakozwe mu nyubako irimwo icumba gipfungiwemwo wahoze ari umushikiranganji wa mbere General de Police Guillaume Bunyoni kubw'umurongozi umwe wo mw'ibohero rikuru rya Gitega atashimye ko amazina yiwe atangazwa kubw'umutekano wiwe, yatubwiye ko abajejwe umutekano mu ntara ya Gitega boba baronse itegeko giturumbuka rivuye ku mukuru w'igihugu kugira ngo baje gukora iryo sakwa. Nta cizere cyari kiri hagati y'igipolisi n'abajejwe igendereza bari bagiye muri iryo saka, vyaboneka ko bose bacungana, niko uwo muyobozi abandanya bivuga. Amakuru Burundi News TV tutaremeza neza avuga ko iryo saka ryaturutse ku butumwa uwo yahora ari umushikiranganji wa mbere yoba yararungikiye umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ngo amwipfurize umwaka mwiza muri Kigarama guheze. Sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yaciriye uwo wahora ari igihangange ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi gupfunga ubuzima bwiwe bwose kuwa 2/0 uheze. Yunguruje urubanza rwiwe hagati ya Munyonyo mwaka w'ibihumbi 2023 na Nzero mwaka w'ibihumbi 2024. N'inshuro ya gatatu habaye isakwa ry'igipolisi muri ico cumba ca Bunyoni. Harabaye amasakwa atari make ku nyubakwa y'uwo wahora ari umushikiranganji. Kubw'amasoko mu bajejwe umutekano biraboneka ko Bunyoni akurikizwa ijisho aho yoba ari hose. Muri ayo masakwa abiri ya mbere, umwe mu bapolisi yaduhaye amakuru atubwira ko nta kintu cari catowe muri ico cumba kubw'intahe ya Bunyoni n'uwumuburanira umushingwamanza Placide Gatoto igihe yarenguka imbere ya sentare ntahinyuzwa mu gisata c'iyungururizo c'ibohero rikuru rya Gitega muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2023. Imfunguruzo zitandatu z'icumba Bunyoni apfungiwemwo zibitswe na komiseri Habogorimana urongoye igendereza Venant Ndayishimiye n'umukenyezi arongoye ibohero rikuru rya Gitega Josiane Nishimwe. Bikabuko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo apfunze Bunyoni arara ntibuca, yikeka ko umwanya ku mwanya abategetsi bashobora kumutorokesha, kandi biboneka ko General de Police Guillaume Bunyoni aramutse asubiye gutoroka ibohero bitakorohera uwo wese kumubuza gutembagaza ubutegetsi, na cane cane ko atakeza ku mukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yigeze abona. Biraboneka ko ibintu bishobora kuba bibi mu nyuma z'uko hari abategetsi batari bakeyi bari mu mugambi wo gukorana na Bunyoni kugira ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye butembagazwe. Hari amakuru akomeye cane tukirondera ku muco avuga ko hari abategetsi boba bari basanzwe bavugana na General de Police Guillaume Bunyoni. Ivyo byose ngo vyasanzwe mwayo matelefone, turacyagira amatohoza mu mwigendereza kugira tumenye neza abo bategetsi baba bari mu mugambi wo gukorana na General de Police Guillaume Bunyoni. Hari ivyasanzwe mwayo matelefoni bitari bikeyi. Kuri uwo makuru akomeye cane adushikira nuko ayo matelefoni abiri ngendanwa yahejeje kurungikirwa umukuru w'igihugu kugira we ubwiwe yigirire ko amaperereza yiwe, na cane cane ko ari we yatuma iryo sakwa. Ibintu birashobora kuba bibi mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yobahejeje kumenya ko hari aba hafi kuri we bari basanzwe bakorana na Bunyoni. Gushika ubu amakuru akomeye cane adushikira nuko n'abarungitse ayo matelefone muri iryo bohero nabo bahejeje kumenyekana. Umumenyesha makuru wacu aracyabandanya gukurikirana amakuru yose kw'iyo kese, biragenda bidushikira turebashitsa ko vyose ido nido. Bikabuko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cane adushikira ava mu gisirikare c'u Burundi adahumuriza na gatoyi. Abategetsi b'igisirikare basabwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kugira ivyo bavyenderako mu gutoranya binjira igisirikare muri uyu mwaka. Ni mu nyuma z'uko kandi abasirikare batari bakeyi bariko bagwa mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntambara bahanganyemwo n'umurwi w'inyeshamba yo mu 23. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cane yahejeje kudushikira nuko ku uyu wa gatatu wa 2024 hatunganijwe ikibazo co kwiruka. Abahungu birutse ibirometero 6 bavuye mu ikambi ya Bururi. Abakobwa bobo bategerezwa kugira ibirometero 3. Inyuma yo kwiruka abatunganije ico kibazo baciye batangaza amanota.
abitavye ico gikorwa bamenye ko ikibazo canditswe kitatunganijwe nk'uko vyari bisanzwe. Abateguye ikibazo bababwiye ko botaha iwabo. Mu majambo yabo bagize bati mutahe mutekanye iwanyu, mugumize amatelefone yanyu yuguruye, tuzobabwira ibikurikira. Abo mumenyesha makuru wacu yasanze ku gituro c'amamodokari ca Bururi bari bahejeje gukora ico kibazo batubwiye yuko batahanye amakenga. Bamwe bikeka ko uyu mwaka hashobora kuba ukwinjira ikivunga mu gisirikare, abandi nabo bibaza ko indongozi z'igisirikare c'u Burundi batakoresheje ikibazo canditse kugira ngo bakumire bamwe mu biyandikishije bipfuza kwinjira igisirikare. Ku bwa bamwe mu rwaruka, abahejeje amashure shingiro yo mu makomine ya Mugamba, Mutana, Rutovu, Songa, Bururi na Vyanda boba barahimirijwe kuza gukora ico kibazo, ariko bose batahanye amakenga ku bizofatirwako mu gucagura binjira igisirikare. Niko vyabaye mu Rumonge. Umwe mu biyandikishije nawe atashimye yuko amazina yiwe atangazwa, yamenyesheje ko ikibazo co kwinjira igisirikare c'u Burundi catunganijwe uwu munsi nyene, kandi bikaba nk'uko vyabaye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Amajana 390 biyandikishije, harimwo abigeme 39 bari bitavye ku kibuga ca Rumonge kugira ngo bakore ikibazo canditse cikurikiranwa kugira bakora ikibazo canditse n'ico kwiruka, ariko babamenyesheje ko ata kibazo canditse gihari. Nabo nyene bibaza ko hari abazorenganywa kuko nta n'umwe yabwiwe ivyo bafatiye ko. Hagati aho, iryo yinjizwa ry'abasirikare bato bato ririko riba mu gihe kidasanzwe. Abasirikari benshi barapfungiwe mu mabohero atandukanye. Amasoko yegereye ibohero rikuru rya Bururi avuga ko kuwa gatanu w'19/0 abasirikare 200 b'abarundi bashikanywe muri iryo bohero bagirizwa kuba baranse kuja gufasha abasirikare ba Kongo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu gutana mu mitwe kuriko kuba hagati n'ikiroberi ca M23. Wundi murwi w'abasirikare tutashoboye kumenya igitigiri c'abawugize bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Murembwe muri Rumonge. Amasoko yacu mu gisirikari Bururi yibaza kandi ko kuba hatatanzwe ikibazo canditse vyoba binyegeje kwinjiza ikivunga bazinjira mu ntumbero yo kuronka bakwiye bashobora gusubiriza baguye ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abanse kuja kurwana nayo mu 23 na Red Tabara baca barahagarikwa bajanwa gupfungwa mu ibohero. Ayo masoko nyene yemeza ko igisirikare c'u Burundi gisigaranye ibitigiri bike vy'abasirikari, kuko bamwe mu basirikare bari mu ngabo za Somalia, abandi bari muri Centrafrica, abandi bari ku rugamba muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abamenyesha makuru bacu bagerageje gutohoza imvo ku bw'umwe mu ntwazangabo y'ipeta rya koroneli muri FDN atashimye ku mwidondoro wiwe tutangaza. Yamenyesheje ko igisirikare gikeneye abashasha 5,000 ku butaka bw'u Burundi bwose. Mu majambo yiwe yagize ati igisirikare cagombye kwinjiza benshi mu mbonerakure canke se abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD basanzwe baja gufasha mu bikorwa vya FDN mu gihugu ca Kongo, ariko abenshi muri bo bavuze ko badashobora gutora ikibazo co kwandika. Nico gituma indongozi z'igisirikare zafashe ingingo yo gutanga ikibazo co kwiruka gusa. Muri aya mezi aheze abasirikare b'abarundi harimwo intwazangabo nkuru bariciwe muri Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntambara ibahuza n'umurwi w'inyeshamba yo mu 23 bariyo ku bw'umwumvikano hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ku bwa bamwe mu basesenguzi
harimwo umumenyeshamakuru Bonfils Niyongere. FDN igisirikare camye kiri mu bitumwa ko kiriko kirasubira inyuma bivuye kuri politiki icanishamwo ya CNDD-FDD. Umuvugizi w'igisirikare Floribert Biyereke ntitwamuronse kugira agire ico yishuye ku ivyo biriko biravugwa ku gisirikare. Amakuru akomeye cane adushikira na yuko kuri ubu indyane zikomeye cane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD zishobora gukwega ishano mu Burundi. Ni mu nyuma z'uko kuri ubu ngubu atangiye ngo iriko irafatwa n'umutegetsi ngo yemezwe na bose. Ivyo bikaba tubifatira ku makuru akomeye cane adushikira umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yasubiye kugirana amasezerano akomeye na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi yo kurungika abandi basirikari bashika ku majana 4, ariko abategetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi n'intwazangabo mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD baciye bavyanka. Ivyo ngivyo vyabonetse nko kudashira hamwe ku ngingo ziriko zifatwa n'abategetsi. Abanyagihugu ntibabitahuye neza ingene abategetsi batariko barashira hamwe mu ngingo ziri gufatwa muri ino minsi. Biraboneka ko indyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi zishobora gukwega karambaraye atagikozwe. Ivyo vyatanguye kuzamuka mu nyuma z'uko hatangura umugambi wavuzemwo abatari bake mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD wo gutembagaza nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibintu bikomeye cane biriko biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Biruko mu nyuma z'uko biboneka ko mu bisagara vyompi yoba Bujumbura na Gitega umutekano wongerejwe ku rwego ruboneka. Bikabuko mu nyuma z'uko kandi abasirikari bobo biboneka ko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ari bakeyi. Hari amakuru akomeye cane adushikira ko uravye ibirwanisho n'abasirikare bari ku rubibe igihugu cacu gihana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Hari amakuru akomeye cane twahejeje kurungikirwa n'abamenyesha amakuru bakorera mu ntara zikora ku gihugu cibanyi c'u Rwanda. Batubwiye ko uravye ibirwanisho n'abasirikare bari mu ivyo bice biraboneka ko igihugu coba kiriko kiritegura intambara ikomeye cane. Abo basirikare batanguye kongerezwa mu nyuma z'uko vyari vyahejeje kumenyekana ko hategerezwa ko bagwanya igihugu c'u Rwanda bogirira inama ikomeye mu gisagara ca Bujumbura. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye ategeka ko abasirikare n'ibirwanisho bikomakomeye bongerezwa ku rubibe igihugu cacu gihana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Bikabuko mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umwanya ku mwanya yagiriza mugenzi wiwe w'u Rwanda gufashanya n'imirwi yitwaje ibirwanisho igwanya Burundi harimwo Red Tabara, na cane cane ko avuga ko u Rwanda rwahaye indaro abo bagwanyi ari narwo rutanga imfashanyo yoba iy'indya n'impuzu. Ibintu cyane bibandanya gutangazwa n'umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye. Ayo majambo akaba neza neza asa n'ayo umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ibintu bikomeye cane biriko biba. Bikabuko mu nyuma z'uko ku rubuga rw'intambara neza neza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu gice c'ubuseruko hari amakuru akomeye cane adushikira. Kuri ubu turahejeje kuronka itangazo riva Mweso. Amashirahamwe yigenga n'abanyagihugu b'Imweso nibo bari kubavuga uko vyifashe mu ntambara iriko irabera muri ako gace. Abarungikiye amakuru umumenyesha amakuru wacu ari mu gisagara ca Goma bamubwiye ko mu 23 yahejeje kwinjira hagati mu gisagara ca Mweso. Imirwi y'abarwanyi baho yarahunze irata ibirwanisho. Abasirikare b'abanyekongo nabo nyene barataye ibirindiro vyabo. Ico gisagara kiri ku birometero bishika 100 uva mu gisagara ca Goma. Umugwa mukuru wa Nord Kivu cafashwe inyuma y'intambara zadutse kuri uyu wa gatatu. Abanyagihugu bahunze kuva ku munsi wa gatanu bavuga ko bakekeranya gutaha. Bavuga ko ibirwanisho vyahoze ariko ntawuzi ko hatazoba ibitero bindi vya FARDC n'imirwi y'inkorabara kugira basubire bigarurire ico gisagara. Amasoko yaho nyene atomora ko abasirikare n'abagwanyi bo muri utwo duce bahunze berekeza mu gisagara ca Muhanga na Nyanzare muri sheferi ya Bwito
Gito muri teritwari ya Rucuru abasivile benshi barimwo abana barishwe Mweso no mu gisagara cibamwo ubutare ca Sake mu mishamirano hagati y'igisirikare gifashwa n'imirwi y'abarwanyi hamwe na M23 muri iyi ndwi kubw'umuvugizi w'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR impunzi ntizironka imfashanyo kuko amashirahamwe adashika mu mazone ariko aberamwo intambara. Ni amakuru akomeye cyane adushikira biruko mu nyuma uko amakuru adushikira ava mu bindi bice bitandukanye biriko biberamwo intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biboneka ko ibintu bitoroshe, urwamo rw'inkoho nini n'intoya nirwo ruriko rwumvikana mu bice bitandukanye harimwo Kibumba, izo za Mweso. Abaduhaye amakuru bari mu gisagara ca Sake baravuga ko ico gisagara kigeramiwe umwanya ku mwanya gishobora gufatwa. Hari n'abavuga ko M23 itakora ikosa ryo gufata igisagara ca Sake. Eka tubandanye tubiraba ibiza kugenda bidushikira turaza kubibashitsako ido nido. Eka ndabakengurukire inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro vyo kwigenekerezo rya 30 nzeho mwaka w'2024. Tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone abatarabikora. Eka ndabasabe kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mufyondeko muraca mubona arakazogera naho nyene mufyondeko hama tuje turabana makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.